inshuti bagenzi mwese muriko murakurikira baje mu kiganiro ca space mwateguriwe n'urunani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike FIOX. Ibwirizwa nimero 1/11 ryo kuwa 28 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024 rigenga umugwi CVR riha umugwi ubanza gutohoza no guca imanza zerekeye amatongo n'ayandi matungo zihuza abakozi b'ubutunga uburundi bwagiye buracimwe barezigahuza abakozi b'uburundi. Umunsi iryo bwirizwa riterwa ko CVR ifise igikorwa gihambaye cyo gukorera mu ngata umugwi CNTB, umugwi uhoze ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo kugira uheraheze kwiga no guca imanza ku madosiye arenga 35,000. Vyongeye uwo mugwi urafite ububasha bwo guca imanza ku yandi matati sinayo kandi ingingo zayo ntivanduwe. Iryo bwirizwa riherutse gutegwa ko igikorwa kwa 28 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024 igihe bizwi ko mu Burundi hafi imanza 80% ziri mu masentare zerekeye amatongo. Biramaze kandi kugaragara ko hari ubuhererekane bw'imanza ziva canke zija muri CNTB cyangwa muri ya sentare ya CNTB bita Cour Special bitewe bien aho baburanyi benshi babona batsinzwe mu masentare gasha bitura CNTB. Kuva CVR igiyeho ntiyigeze yihisha ko iri mu kwaha k'ubutegetsi igikoresho c'umugambwe CNDD-FDD kuko iradushinga no kwerekana ko hari umugwi w'abarundi wishwe ukanyagwa ukangazwa. Ivyo bigaheza bigakoresho cane n'uwo mugambwe bikwerekana ko ariko rukiza abarundi bakwiye guhanga amaso. Nuko rero nivyo tugiye guca ijya nino mwa kino kiganiro kiza kumara amasaha 2 turiko turaca ijya nino ico kibazo. Tukaba turi kumwe n'abatumiye mugenzi wacu Frank Kaze tugiye gufashanya gushikiriza kino kiganiro agiye kubashikiriza abatumire baza kuzifasha gusesangura ivyo bibazo vyose. Urakoze cyane Veriano n'ibyo muri kino kiganiro kiza kumara amasaha 2 turi kumwe n'abatumiye. Uwo mutangurira ko ni Frederic Bamvugiyumvira, umunyepolitike adasanzwe mu buzima bw'igihugu. Uno munsi arongoye urunani rw'imigambi itavuga rumwe na leta Sefor Arusha, yabaye icegera c'umukuru w'igihugu, eka yaranagize uruhara rudasanzwe mu biganiro vy'abarundi. Ariko rero cane cane rongoye mu CNRS unujejwe kugura impunzi no kubasubiza vyabo bahavuye mu CNTB. Frederic Bamvugiyumvira, ndizeye yuko munyumva amahoro kandi mahoro n'umutumire haranira kubahiriza amategeko n'amasezerano y'Arusha Burundi. Nawe ngenda guhaye mito kandi umutumire wacu ni Jodone Bashimishize ushinzwe umuhinzi, umwe mu badahengeshanya gusemerera kugira agateka kazina muntu kubahiriza no kubahiriza amategeko yubahirije mu Burundi. Hari n'indongozi nani z'abashinzwe gufasha kubahiriza bikorera Sayishize kandi abikuje n'ikameza. Turi kumwe muri kino kiganiro n'abagihangariye niho Odas Habyarimana, umuhuza uzabikorera muri force kumwe na Jerome Perezida w'Ukeye mu buhinga bw'injuru.
ubu rero igikurikira ni uko duha ijambo abatunganije kino kiganiro kugira ngo dusigurire n'uko iki kibazo c'inkoramutima. Nshimirimana atari hafi, reka rero duhe ijambo Odasi kugira ngo adushikirize iryo jambo. Ego murakoze, nk'uko mubivuze urunani Forske rwariyumviriye kuganira dufatiye ku biriko biraba i Burundi, dufatiye ku nk'uko babivuze mu ntangamarara, umugwi severe ufatiye ku bikorwa, ufatiye no kw'itegeko riwugenga, harimwo uyo mugwi uri uyu munsi, dufatiye kuva wiyumvirwa Arusha, mbega abarundi bari biteze iki ku mugwi severe? Hanyuma kuva uyo mugwi ugiyeho, wabaye umugwi wagumye utera impari, haba mu bikorwa ukora, ingene wigenza, by'ukuri ugaragara nk'umugwi wa leta, mbere novuga ko ugaragara nk'umugwi w'umugambwe. Hanyuma abarundi bakavuga bati twiteze iki kuri uyo mugwi, aho ugaragaza ko uhengamye. Rero bitaye ko ubuhoho uherutse guhabwa ububasha budasanzwe bwo kwakira ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo nk'uko byahora birabwa n'umuhari nako n'umugwi CNTB, aho bigaheza rero bikaca bitera amakenga gusumba uko byahora. Imanza canke amatati y'amatongo ashika 35,000, aho umugwi CNTB wari umaze imyaka 16 uri ku kivi, utashoboye kubikura mu nzira, ahubwo CNTB wagaragaye nk'umugwi wazanye impari gusumba gutatura ibibazo. Rero severe nawo wakiriye ivyo bibazo, wari usanzwe ufise n'ibindi ujejwe kandi navyo utari kubikora ku buryo ugaragara nk'umugwi unywanisha. Rero niho urunani Forske rwiyumvira ruti tugire ikiyago, abarundi baterere, babaze abatumire, kugira ngo dutahure gusumba aho Burundi buriko buragana, dufatiye ku bikorwa vy'umugwi severe, mbere n'itegeko riwugenga. Muri make n'ivyo vyatumye urunani Forske rwiyumvira kino kiyago, mbere binashoboka ko tuzobandanya tuganira n'ibindi bijanye n'uyu mugwi, nk'uko ari umugwi abarundi bari biteze ko vyinshi, mugabo usa n'uko ari umugwi uje kubandanya ubandaniriza aho umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, uje kubandaniriza aho leta y'u Burundi iriko itumbereza igihugu nk'uko tubizi. Murakoze. Odasi arakoze cyane gutanga icyatumye biyumvira gutunganya iki kiganiro. Muri aka kanya twashaka twumve yuko umushinga Frederic Bamvuginyumvira ari hafi kugira ngo dushobore gutangura n'iki kiganiro. Frederic Bamvuginyumvira nimba twumva atugirire ikimenyetso kugira dushobore kubandanya. Bamvuginyumvira nimba ataraboneka, twashaka tumve yuko umupfasoni Marie Louise Baricako ashobora kuba twumva. Ego mu kurindira ko Bamvuginyumvira aboneka, twashaka tube turababaza iki kibazo inkoramutima cadukoranije uno munsi ku kijanye n'ubu bubasha buherutse guhabwa uyu mugwi CVR, aho ugiye kufadikanya n'amabanga yahora ajejwe CNTB. Hama mukaba mubona, twari twabivuze mu ntangamarara, mukaba mubona yuko uyu mugwi severe wari usanzwe ufise n'icizere gike. Mbega mwebwe muri Muvuma n'amahoro, mwebwe mubikurikirana iki kibazo mukifata gute, mukivuga kwiki, tubanje kuraba cyane cyane ivyari bitekanijwe n'amasezerano y'amahoro yarusha? Ni kibazo ku by'ukuri nivyo kirateye impungenge cyane, kirateye impungenge cyane, kuko uravye neza umugwi severe ingene washizweho, ico washiriweho, n'ingene vyahavuye bigenda mu buryo bwo kuwushinga n'abantu batowe, ukaraba n'iryo tegeko ico ryavuga, usanga bidahuye neza, ntibihuye neza, kuko uwo mugwi wari umugwi ujejwe kuzotohoza ukuri
ko ivyabaye mu Burundi vyazingamitse Uburundi kugira ngo unywanishe abarundi. Igikorwa nyamukuru cayo arico conyene kwari ugutohoza ukuri no kunywanisha abarundi. Uwo mugwi rero kugira ngo umuntu wese yoba ashobora kuja kunywanisha, n'umuntu ashobora kwumviriza, n'umuntu adafise aho ahengamiye, n'umuntu ashobora kumviriza agashira ibintu hamwe akagira ico ahanuye atatoye urya canke uwundi. Ivyo rero ntitwabibonye mu bikorwa turiko turabona biriko biraba muri Severe, ivyo bakoze, amaraporo bakoze, vyose biragaragaza neza ko batariko bakora mu nzira yo kuja kunywanisha abarundi. Impungenge dufise rero nuko igikorwa ca Severe kitavuye kiba ico kuzonywanisha, cahavuye ari ico kuba kuzokwigarurira ivyo vyose babona bakwiye kwigarurira. Murabizi mwese ikibanza amatongo afise mu Burundi. Umurundi wese yibaza ko afise, ndiko mvuga abarundi, sindiko mvuga abari hejuru, ndiko mvuga abarundi basanzwe. Umurundi wese yibaza ko abatunze amatongo. Ubu rero ico mbona kiriko kiraba, ni ikintu mbona kiriko kiba cuko hariho abantu baronse ubutegetsi babufise mu minwe, bategeka bakora ivyo bashaka. Ikintu ca mbere bariko bararondera n'ukwigarurira amatongo yose. Bigasanga rero ca gikorwa co kwumvikanisha ntikizoba, co kunywanisha ntikizoba. Hanyuma hakaba n'igikorwa kindi naho bitaba vyo kunywanisha co gutoteza ubwoko bumwe, atari uko ari ubundi bwoko bubatoteje, mugabo abantu bakoresha ubwo bwoko babatoteje. Nico kintu mbona kiriko kiraba gituma igikorwa ca Severe kitazotungana. Hanyuma uku kuntu babongeye rero birya bikorwa bindi vyari bijejwe CNTB ubu aribo babihaye, bibaye ikindi gikorwa. Kibaye ikindi gikorwa kandi gikomeye cane naco nyene, kitashobora gufatana n'ico buno nyene ngo hanyuma bigire ico bimara, kuko nubwo vyari kuba ari ibintu bari gushobora. Uburemere bw'ivyo bikorwa bihari, haba mu vya CNTB haba mu vya Severe, vyonyene birateye amakenga. Sinibaza ko umugwi umwe gusa woshobora kubikora ngo ibiheze. Hanyuma n'umugwi wogerageza kuraba ivyo ukora muri iyo, bisaba yuko baba bagize wa mutima, baronse ba bantu bafise wa mutima vy'ukuri, bafise rajwe ishinga no kubona abarundi basubije hamwe. Ico kintu cyo gusubiza hamwe c'abarundi rero sinibaza ko mu bantu bari muri Severe uno munsi hari n'umwe agifise ku mutima wiwe. Nico gituma turiko tubona ivyo tubona, nico gituma tubona amaraporo tubona, tukabona bije iyo tutari twiteze ko bija. Ugasanga rero sinzi ko kizonahera umunsi umwe. Uravye ivyo batanguriyemwo kuva aho batanguriye, Severe yatanguye itegeko rigena ryaje mu mwaka wa 2014, ubu turi muri 2025, haheze imyaka 11. Uwogira ati mbega Severe imaze gushika kuki mu bintu vyo gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi, tutaravuga n'ivyo manza bagiyemo kuzoca, nta wovuga ico bamaze gushikako. Rero ntaco barashikako, kandi turavye inzira bariko barafata nta nico tubona bazoshikako. Hanyuma hagiyemwo ivyo vy'izo manza naho biteye ubwoba kuko bagiye biha iyindi ntumbero. Ni ukuvuga yuko ijambo mu gifaransa bavuga détournement, ni ukuvuga ko Severe bayidetournye igikorwa cayo, kigiye mu bindi, kivanzwe n'ibindi, ntikizoba rero. None ngira ngo umuntu wese afise umutima ku Burundi arazi yuko uko kuri no kunywanisha abarundi birakenewe cane kandi birihuta. Rero
ico novuga ubu nuko ngira nti nukuri abarundi bose basa n'abihebuye n'abataye ivyizigiro batabona neza ibintu biriko biraja kandi atakuntu na kumwe woshobora no kugira uti reka duhanure basi bigenda ukuntu igihe cose bigifatanya ivyo bintu bibiri bagaha uwo mugwi tumaze kubona intumbero yawo bakayiha amabanga yo guca imanza ntabanduka atawe uzozisubiramwo nukuri aha sinzi ingene bizogenda abarundi sinzi iyo bagiye kuja ngira ngo harageze yuko ababijejwe bikubita agashi bakareka abarundi n'ukuri kubahungabanya ivyo barimwo biragoye ibigoye igihugu ni vyinshi kandi abanyagihugu barababaye baratuntuye bararushe n'ukuri ntibari bakwiye kuba bariko bashiramwo ivyo navyo vy'uko basubira guhungabana ngo bagire ubwoba ntibazi iyo baja n'iyo bava birashobora kuba atari bikora kuri bose mugabo bikora ko bose n'abarundi kandi ubigira wese amenye yuko kirya gihugu ari ic'abarundi atari ic'abahutu gusa canke ic'abatutsi gusa canke ic'abatwa gusa canke abaganwa gusa n'uburundi ni ic'abarundi ni ukuvuga yuko ibintu vy'ukuza bararobanura bacanishamwo nta kintu na kimwe bizotumarira atari ukutwica kandi twari dusanzwe turi kure. Sinzi ko mutwumva hari akabazo gatoya nagomba kubabaza kugira ngo imbere yuko ncampa ijambo Dieudonne Bashiragize nimba ari hafi. Mwiriwe neza ndamukije abatunganije ikiganiro abo tugisangiye n'abandi bose bariko baratwumviriza. Ego murakoze. Bashiragize ikibazo tubabaza mwebwe iyo mubonye aya mabanga bahaye umugwi CVR bayongereye ko ibi bya CNTB mubona byari bisanzwe byarateje ikibazo hama mukabona bagiye kubivanga n'ivy'ubutungane aho ubutungane umengo bugiye nko kubaho atajambo bufise ari uwo mugwi wa leta mbega mwebwe nk'ukurikirana ivy'amategeko ibi byo mubivuga ko iki mubona ububasha bahaye CVR mubona buzoshikana hehe igihugu? Murakoze. Nkironka ubu butumire bwo kuza muri iki kiganiro nariyumviriye gose ndiyumvira mbega ibi turiko turavuga n'ibintu twiyumvira neza iyo bigarukira mbega abatwara basigaye bafata abarundi nk'ibihwiji kuko iyo turiko turavuga ngo umugwi ngo ufasha mu by'ukuri no kurekuriranira umuntu arashobora kwibaza ati mbega intwaro ikiriko iratoteza abarundi uno munsi yagirizwa n'amaraporo arenga 5 ya ONU kuriko ikora ivyaha ndengakamere ikaba iriko itohozwa ko na CPI irafise legitimite yo kuvuga ngo igira inwanisha abarundi ari ikiriko irabatatanya. Mbega mu gihugu hari impunzi zishika 300,000 zirindiriye nazo ahubwo yuko zumvirizwa umuntu aravuga ngo ariko agira fuitanava ngo hariho ibintu byo kumvikanisha abantu ariko arakora nko kubanza kurondera umuti w'ibiriho bakavuga ngo bariko biga ngo bishika muri 2008 igihugu kiguma kimanuka kija mu manga mbega umuntu aratanga ico adafise rero hariho ibintu bihambaye ibintu vya demokrasi vyatujemwo batubariye abantu bose haragera igihe mu mutwe umengo baradufuse umuntu akumva ngo itegeko ryatowe ngo ko ryatowe n'inama nshingamateka ngo ni ibintu vyo kubahiriza ngo ni ibintu vyo kubaha yego nivyo inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi abantu b'abanyamategeko baragiye hamwe bararabira hamwe ibyo bita philosophie du droit kuko ndetse la legalite kuvuga ngo inama nshingamateka yatoye ni ikintu gihambaye ko barundi baja bariyumvira no kuri legitimite bega abo bantu babikora barafise ico cubahiro co kubikora ku buryo tubiyumvira yuko mbega aya majambo turiko turayakoresha afise insiguro n'uburemere yarategerezwa kuba afise umuntu ariko avuga ngo Burundi
bariko baraba ngo ivyo kuvuga ukuri no kurekuranira hoba hari ukuri, hoba hari ukurekuranira kuriho iyo ntwaro yoba yerekana. Ni ibintu nagomba yuko numvise ku mutima bihambaye kuri jewe kugira ngo mbanze ndabihereko n'umuntu wese ariko aratwumviriza agenda araciyumva, kuko hari ibintu ababirigi kera barabona nk'abanyekongo rimwe rimwe ivyo batagomvye bakagumuka, twebwe tukama ari ndiyo bwana batwita ngo ni ingombe za mwambutsa, ngo ni inka za mwambutsa. Sinzi rero ko tunubu tuguma turi inka, ariko ndavye nk'abantu babijamwo bakavuga ngo bari muri iyo migwi, babona intumbero barimo, babona ko ahubwo ko bariko bararyanisha abarundi, ni ikintu kibabaje kuko bizotugora kuvyuka. Ngiye rero ku kibazo mwariko murambaza, umuntu yobanza akibaza severe iki yo CNTB hahora yoyo ni iki, zakoze iki ku buryo bovuga bati uyu mugwi ngira ngo warakoze neza reka tuhe ubandanye ivyo ubundi wakora. Mbega iyo CNTB na sentare zibiri zariho zakuwe kubera iki? Ubwa mbere mpereye kuri severe ifise inkomo. Urumva nari mvuze yuko ngire mpere bwa mbere kuri severe, kuko umuntu kugira abanze kuvuga ibyavanzwe ni ikintu gihambaye ko tubanza tukaraba kimwe kimwe. Severe ifise inkomoko mu masezerano yarusha. Abarundi bamaze kuganira baravuze bati ni byiza yuko twicarana tukicara kujya kera abantu batase bagenda ku nama bakavuga bati twuzuze ingorane zariho zihere, hanyuma tubane neza. Iyo severe yari nk'ahantu abarundi bazohurira kugira ngo bayage mu mwumvikano atawusurutisha uwundi, barabe ingene kahise bakabona kumwe kugira ngo bategurire hamwe kazoza. Mwitege guhera mu masezerano yarusha mu gice ca mbere mu ngingo y'umunani baravuga neza yuko severe izokora ibindi byose, mugabo ku bijanye n'ivyaha vy'agahomerabunwa, ivyaha vy'ihonyabwoko atavyo yoshobora kuraba, kubera barabona yuko abarundi bonyene bakiri mu migwi vyobagora ingene barengera ico bari naho bari kugira ngo bashobore kuvuga ukuri ku vyabaye. Nico gituma muri masezerano yarusha bari bashizeho igice coja mu butungane domaine judiciaire na domaine non judiciaire. Severe rero yari muri domaine non judiciaire mu byo bita justice transitionnelle. Nukuvuga na domaine judiciaire murazi yuko hariho raporo ya ONU yo 1996 yari yabonye yuko hariho nk'ivyaha vy'ihonyabwoko vyabaye 93. No mu masezerano yarusha ico barakigarukako mu ngingo ya 6 agace ka 10 bakavuga yuko leta izokwandika igasaba yuko abamatohoza mpuzamakungu hagaca haza sentare mpanavyaha mpuzamakungu izoraba ivyo vyaha akaba ari ibihano ivyo vyaha vy'ihonyabwoko mbere. Severe ikagenda ikaraba ivyakahise n'ibindi vyaha bito bito, mugabo ivyo bindi bakabirekera abahinga mpuzamakungu bashobora kuba bari hejuru, bataza kuvuga ngo ngire nkoreshwe na naka, ngire nkorere uwasabishije. Severe rero ahiziye yakoze byose kiretse ibyo yari ijejwe. Yaciye ahubwo imera nk'igomba kuryanisha abarundi, bakorera mu kwaha k'umugambwe uri ku butegetsi kugira ngo baweze ku mabi bakoze bakiri mu ishamba. Ubu rero bafise nka manda yo kugerageza gufata ibyo bise kugira ngo bashobore kuja mu nzego muri 2005 bari bashizeho ikintu provisoire, c'est pas amnistie, le nom m'échappe un peu, immunité provisoire. Ubu bagomba kuyigira amnistie générale, ahubwo baca bafata baregitime n'ivyaha byose byakozwe n'umugwi umwe mu migwi yari ihanganye. Kuvuga abariko bakora uko ntibariko banywanisha abarundi, ahubwo bariko babaryanisha gusumba.
bamaze gukora ivyo baciye baja muri vya bintu vya jenoside vyanditse neza, haba mu masezerano yarusha, haba mu itegeko ryo muri 2003 rivuga ku bintu bijanye no kurwanya icaha ca jenoside mu Burundi. Baciye biha ivyo batategerezwa gukora, ivyo bategerezwa gukora barabitabatanga, babigeza aho babigejeje uno munsi. Rero uno munsi murumva bagenda kuvuga muri za Nations Unies bati nimudufashe mwemere yuko 72 habaye jenoside. Aho 93 hari raporo ya ONU nta kintu bayivugako. 65 niwo mwaka itariki 19 z'ukwicumi 65 niwo munsi Umurundi wa mbere atangura kwicwa, abantu benshi bicwa kivunga bazira ubwoko bwabo. Ariko aho ntaco bahavuga, bagiye kuho ababatumye babona yuko bafise inyungu. Umugwi nk'uwo rero n'ivya mbere vyawunaniye kuvuga ngo ugira uhereze ayandi mabanga, ni nko gufata abarundi kumengo twese turasinziriye. Hari imigani mibi yo muri kahise bavuga ngo uko zivugijwe niko zitambwa, uko zivugijwe siko zitegerezwa kwama zitambwa. Umuntu azivugije nabi urashobora kumubwira utuzivugije nabi ndanze kuzitamba, canke uwo yari yikoreye iyo ngoma atazi kuyivuza akayitura ikikorerwa n'uwundi. Hanyuma narivuze ku kijanye na severe, hariho CNTB. Ku kintu kijanye na CNTB ni umugwi wari uje kugira ngo urabe ingene ushobora gusubiza abantu bari barahunze, abantu bahuye n'ingorane z'ubwimo z'amagume ya Burundi bwagiye buracamwe atandukanye, bashobore gusubira mu byabo. Ivyo ntivyari rya mbere bibaye. Umwaka w'1977 tariki 30 z'ukwa gatandatu, Repubulika ya kabiri yari yarashizeho komisiyo isubiza mu byabo abantu bahuye n'ubwimo bw'72, niyo bise komisiyo Mandi. Iyo komisiyo yarakoze gose ku buryo ku maka ashika 236 abashika 177 bose batunganirijwe. Hari abandi bitavuye mu nzira, haragarutse uwundi mugwi itariki 22 z'ukwa mbere 91 aho abantu benshi bahungutse ku bwinshi. Hoho uwo mugwi wagerageje kurondera amatongo ya leta, abantu bataronse ahantu habo, leta ibaha amatongo yabo, barashobora kuronka aho baba. Harasubiye rero haraza umugwi wundi wo gufasha kwakira impunzi, nuwo babamba inyumvira bagiyemwo. Mu nyuma haraba amategeko ashiraho CNTB muri 2006, 2009, 2011, 2013 na 2019. Aho hose ayo mategeko yahindagurwa, ubutegetsi bwagomba ibintu binyarukaho bunyaga umuntu byihuse. Ibironda bivuga kuko ndabizi, naraburanye imanza nyinshi z'abantu bariko baragomba kunyagwa ivyabo, turashikana n'imanza muri za Cour constitutionnelle. Harashitse hanagomba kuvuga ku itegeko nk'iryo muri 2009 na 2011, baravuga bati umuntu azoba atashimye ingingo yafashwe na CNTB azoca agenda yiture sentare ibifitiye ububasha, bacaja muri sentare ordinaire. Baca baravuga bati ibintu ntibishoboka, bya bintu tugomba kunyarutsa ntibizokwihuta kubera imanza ntizihuta. Muri 2013 baca bavuga yuko hagiyeho donc une cour spéciale de terre et autres biens, bavuga ko urubanza izoba iciye ruzoba ruri ntabanduka, atayungururizo na rimwe ruzoba rufise. Aho nagomba kwibutsa ko mu mwaka w'1991 ingingo ya 6 nayone yavuga uko, ikavuga yuko ngo ingingo zifatwa nk'urubanza rwabaye ntabanduka, ngo umuntu azoshobora kurusubirishamwe imbere y'iyo komisiyo nyene, ariko nta handi hantu namwe yoja. Muri 1994 Cour constitutionnelle yavuze yuko iyo ngingo iteye kubiri n'amategeko, kubera yuko uwo mugwi atabwigenge bukwiye ufise, si sentare. Kanatsinda ingingo y'140 yo mu bwirizwa nshingiro ryariho ico gihe sentare ibyiga, n'ingingo y'205 y'ibwirizwa nshingiro y'uno munsi
ivuga yuko imanza zicibwa n'amasentare ku izina ry'abarundi bose. Leta rero ntifise uburenganzira bwo kuzana umuntu akagwi ngo bavuge ngo kazovuga ryijane ntihagire umuntu aronka aho yungurura. Nico gituma nko muri iryo tegeko rimaze kuza, twebwe turiko turaburana amamanza muri za sentare, batubwiye bati imanza zose zirungike muri iyo sentare kandi nta yungururizo zizoba zifise. Twavuye twiteura sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro mu rubanza RCCB 300, umuntu arashobora kurubona muri BOB nimero 8 yo muri 2015. Baratinye kuruca muga barabonye yuko badashobora kubandanya uko, ku buryo muri 2019 iryo tegeko ryaciye rihinduka bagashiraho urwego rw'iyungururizo muri iyo sentare nyene. Uno munsi rero biratangaje, muri 94 urumva abantu barituye sentare yoherezwa ubwirizwa nshingiro irafuta ingingo ya 6 yavuga ko atayungururizo. Nta muntu atihenda, ndetse ibi biturire ndetse gukoreshwa na leta. Ushobora kuvuga ngo umuntu bazovuga ngo hanyuma ngo bibe biheze. Hanyuma 94 murumva sentare yarabifuse. Muri 2015 abantu barituye muri sentare yubahereza ubwirizwa nshingiro baranka kuruca muga baca barahindura bati nihajeho urwego rw'iyungururizo. Uno munsi rero ikintu kibaye ni ikintu cy'igitangaza, nibaza yuko kizoba kibaye rya mbere ku isi, aho sentare na sentare y'iyungururizo ivyo vyariko zirakora bija mu mugwi wa leta. Nagomba kuvuga ko mu ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ibikorwa biratandukanye. Hari urwego rutora amategeko, le pouvoir législatif, hari urwego rukurikiza amategeko, le pouvoir exécutif, hakaba na pouvoir judiciaire. Bafashe rero ibintu byari muri pouvoir judiciaire babizanye mu mugwi. Mbega uwo mugwi ugizwe n'abandi ko mwumvise sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro yavuga ati uwo mugwi ntiwigenga. Iyo severe ku bice 70% igizwe n'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi. Ibice byitwa 30% harabinyegeza ngo ni mu mashirahamwe yigenga, niba abandi bakomera amashi ubutegetsi bitwa ngo ari mu mashirahamwe yigenga n'abari bikoresho by'ubutegetsi. Muri make umugambwe niwo ugire unyage abarundi winyegeje inyuma y'iyo migwi ikoresha. Nta kintu rero kindi umuntu yoshobora kuvuga ngo azoheza ziga muri iyo migwi, ndetse ko byose biriko bija mu maboko y'umugambi. Turashobora kuja mu ido n'ido mu nyuma gushika ikibazo kicanke kiriya, ariko nari ngombye kumera nk'utanga intangamarara. Murakoze. Imbere yuko duha ijambo mushinga nawe bavuga inyumvira, twabonye yuko nawe yaje nibaza yuko ariko aratwumva. Mbega uno munsi umuntu yosigura gute yuko sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro uno munsi itokora nk'iyo mu 94 kugira ngo yiyamirize iyo ngingo y'ubwo bubasha severe? Murakoze. Ubwa mbere ikintu nagomba kuvuga nuko kugira sentare igiriye ingingo ifata bisaba yuko haboneka uwitwara. Mbega uno munsi ari wo kubahuka kwitwara ntibimukore. Twebwe mu minsi yahera hari imanza z'agasakisaki zitagira aho zifatiye, wararondera n'umushinga manza ukabwira ati mbega kwari kuja muri sentare ugasaba ko amategeko akurikizwa gusa urashobora kugenda atereka ntibanca umutwe. Sinzi rero yuko hari uzoja muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro no munsi, kuko erega niba bituye sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mwarayibonye. Ni ya yindi yagomba gutesha nkuru nziza kugira ntati igihugu mu manga, amatelefone y'abajenero agakora akababwira yuko babaca imitwe nibabisinya, bamwe bagata bagahunga. Abasigaye benshi bavuga bati ngabunganze, babanza kurindira telefone ati ndaruce gute. Nyinshi bavuga ahubwo yuko zitandikirwa na harya. Sinzi yuko niyo sentare isigaye kwizina. Ico gihe mu 94 urwo rubanza rumaze gucika, ico nagomba kuvuga sentare abacamanza bariyo ntibari bashizweho n'umugambwe, bari bashizweho ku bubasha bwabo. Abenshi barabigisha muri za kaminuza basoma amategeko kwari. Ubu baraba uzananye mu mbonerakure. Ico gihe sentare ahubwo yahavuye inafutwa kuko ingingo yafata aho zitanezereza ubutegetsi. Rero ntuze nk'ico gihe muri 2015
rokete nari natanze ico gihe muri urwo rubanza baratinye kuruca bakavuga ngo ntirusiguye neza ariko itegeko baraheza barahindura ariko bakumva ko batoduha raison ariko ntibubahutse kutubwira ati aho umuntu ari mwihenze nabi rero sentare iriho ntibantunganya kera niyo yavuze ngo icira urukondo no munsi sinzi igiciro mugabo ndazi yuko naho hogira ubwira kuraje yo kwitwara ariko byoba byiza ko hagira abagira kuraje yo kwitwara byontangaza yuko ishobora kubahuka kuvuguruza iri tegeko kuko rirahambaye muri leta bari iyi severe ni igikoresho cyo gucurika ukuri naratife ya leta ije imbere ibi ifuke amabi leta ikora nayo yakoze muri kahise abandi babe babi yeze abayitumye rero ni itegeko rihambaye wo sentare yorutora yoronka telefone nka zimwe zaboneka kuri troisième manda murakoze cyane kuri uwo muco ubu reka rero dutandukire umushingantahe Bamvuginyumvira Frederic arashobora kutubwira ko ariko aratwumva nk'abandi. Ego ndabumva. Murakoze cyane mudushikiriye twari tubanyotewe kubera twari twabarondeye hanyuma turabakena. Ikibazo twagira tubabaze cari kijanye no kumenya, urabona mwebwe mwaratwaye umugwi CNRS hanyuma uwo mugwi usa n'ugenda urahindagurika uno munsi bikaba ibikorwa warushinzwe uno munsi bikaba bishikiriye umugwi severe. Mbega uko uno munsi mubibona uko uri kurakora niko nivyo abarundi bari bawitezeko? Ego murakoze nukuri no kumpa ijambo. Metre Bashirayishize yavuze ibitari bike kubijanye n'amategeko. Jewe nagira ngaruke kubijanye na politiki. Kubijanye na politike ndababwire yuko igihe twarimo turagira amasezerano ya Arusha mu vy'ukuri twiyumviriye imirwi itandukanye harimwo n'uwo murwi wa CVR, hakaba n'umurwi ujejwe ibyo gutahukana impunzi no kubasubiza mu vyabo witwa CNRS. Muri CNRS harimwo imirwi mito mito indwi, uwugira gatatu wari umurwi witwa CTB, Commission Terre et autres biens. Rero ndavye rero CVR ibyo bari bawushinze mu bisanzwe byari ibintu bitatu kandi nifuza ko abarundi baza barumva. Icambere bavuga bati, ndabisoma mu gifaransa kuko vyanditse mu gifaransa, bavuga bati la commission fait la lumière et établit la vérité sur les actes de violence graves commis au Burundi au cours des conflits cycliques qui ont endeuillé le Burundi de l'indépendance à la date de la signature de l'accord de paix d'Arusha, qualifie les crimes et établit la responsabilité ainsi que l'identité des coupables et des victimes. Mais cette commission n'est pas compétente pour qualifier les actes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Ico kintu mucumve yuko ari ibintu bagenda barayiha mugabo kubera imvo za politiki. Icya kabiri bakavuga bati la commission doit arbitrer et réconcilier. La crise burundaise est profonde, l'œuvre de réconciliation sera longue et ardue, et il y a encore des plaies béantes qu'il faudra cicatriser. Alors, nous sommes vers 2000. À la fin, à cette fin, au terme de l'enquête, la commission arrête et propose aux institutions compétentes des mesures susceptibles de promouvoir la réconciliation et le pardon, décide la restitution aux ayants droit des biens dont ils avaient été dépossédés, ou arrête des indemnisations conséquentes, ou propose toute mesure politique, sociale
et ou autres visant à favoriser la réconciliation que les juges appropriés. À cet égard, l'Assemblée nationale de transition peut voter ou, ou des lois établissant un cadre pour l'octroi d'une amnistie conformément à la législation internationale pour les crimes politiques auxquels elle-même ou la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation jugeront qu'elle pourra s'appliquer. 3. Clarifier l'histoire. La Commission clarifie également toute l'histoire du Burundi en remontant aussi loin que possible pour éclairer le peuple burundais sur son passé. La clarification a pour finalité de réécrire l'histoire du Burundi afin de permettre aux Burundais d'en avoir une même lecture. Voilà. À ma mission, ya CVR yashinzwe muri Arusha. Mu nyuma rero habaye iki? Amasezerano amaze gusinywa harabaye ugushira mu ngiro ayo masezerano ni ukuvuga transition kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu. Hariho ivyari bishinzwe gukorwa, gushiraho umurwi ujejwe ibintu vy'impunzi vyarabaye, gushiraho iyo CVR vy'ukuri novuga ko atavyabaye kuko ndibuka ko transition yaheze President Ndayizeye ariko aragira appel d'offre y'aboza muri iyo commission CVR, mu nyuma aragenda kuko amasezerano ya Arusha yavuga ivy'amatora. Transition iheze, haciye haba amatora rero aratorwa n'umugambwe CNDD-FDD, simvuga impamvu sico canzanye ngaha, ariko niwe watowe. Mugabo kandi itorwa rya CNDD-FDD ryavyaye ibintu vyinshi. Ica mbere ni uko uwo mugambwe waje mu mutwe wawo ufise intumbero yo guhindura amateka n'amategeko y'igihugu kugira ngo ivyiyumviro vyabo abe ari vyo bitwara igihugu imyaka n'imyaka, hisunzwe, ndabivuga uko biri, ubwoko bwiganjemwo abahutu mu gihugu c'u Burundi. Kubera ko bavuga bati barabaye mu myonga, ubu rero harageze haraje igisoda c'abahutu, intwaro y'abahutu, abatoro bazoheza babafashe maze ivyo bibazo bagiyemwo bihere. Mugabo rero abavyumva uko ntibigeze batandukanya ico arico intwaro ku bantu, intwaro ku Barundi. Intwaro igirira akamaro abantu benshi, atari intwaro igirira akamaro akagwi k'abantu bakeya bitwaje ubwinshi bw'abantu, kandi bafise ico bipfuza. Jewe narasomye ikinyamakuru casohotse mu bihumbi bibiri na gatanu mu kwezi kw'indwi, candikwa n'uwitwa Karayenga Atanazi, citwa Ikirimba. Muri ico kinyamakuru, Nkurunziza ataraba perezida akiri umushikiranganji vyerekeye guverinance mu gihugu, mu bisanzwe yaravuze mu kwezi kw'indwi yaravuze neza ati twebwe ivyo bintu vyabaye twebwe ntibituraba, ati cane cane ivyo bintu vyo gusangira ubutegetsi 50 ibitigiri bingana uko twebwe ntiturimwo, ati arongerako ati n'iryo bwirizwa nshingiro burya tuzorihindura. Uko niko vyari vyanditse. Ni ukuvuga rero guhindura ibwirizwa nshingiro bisigura guhindura intumbero ya politiki. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kwezi kw'indwi kwa gatandatu barahinduye iyo ntumbero ya politiki. Rero ntimusubire kwiyumvira ivyo twipfuza n'ibihari ubu. Uyu munsi baradukatishije batutwara mu nzira y'ivyumviro vya politike vy'iwabo. Rero usanga muri iyo politike yabo hari igihe bagaruka ku tuntu duke twa Arusha, abantu bavuge ngo turi muri Arusha, ariko mu majambo make Arusha yaraheze iwabo mu mutwe, ntayikiriho. Niyi CVR ni CVR yavuye Arusha, ariko mu mibereho yayo nta vya Arusha bikirimwo, harimwo ingene bipfuza ko bayikoresha ico bipfuza. Ari naco gituma mutotangara igihe bavuye bagata
izi mission babahaye uyu munsi bakaba barimwo barabaha n'izindi zari ahandi, kubera ko nta kintu na kimwe kibabuza kugira gutwara Uburundi uko babushaka. Babutwara uko babushaka, uko babifise mu mutwe wabo. Ivyo vya Arusha vyaramaze guhera iwabo. Hari umuntu twama duharira kare ambwira ati wewe uri kijuju uciyumvira ivya Arusha, ati ivyo bintu vyarataye agaciro, ati niwewe kibisigayemwo gusa, ati heba reka kwirirwa urata umwanya, Arusha yaraheze. Kandi ivyo yambarira yarimwo aravuga ivyo aba CNDD biyumvira, kuko n'umuntu w'umu-CNDD FDD mu vy'ukuri. Rero nimwe ndababwira nti ibi turimo turagereranya, dufate ko turiko duta umwanya, kuko iwabo bo barafise intumbero yabo. Nta Arusha, nta CVR ya Arusha, nta kintu cavuye Arusha bakirimwo. Ivyo bintu barabihejeje. Nico gituma usanga iyi CVR, kubera ko bashima urya mukozi wabo Ndayicariye, bamuha ubushobozi bwose bw'igihugu, kuko babona bati uyu turamutuma akatumika. Namye mbwira abantu turimo turaharira ejo bundi, duhereye kuri vya 1972 bantuka bati ni koko utumva ko abahutu bogirirwa iteka nabo bakemera ko habaye genocide. Jewe sindavyanse, ndavuga ko habaye genocide, ariko nindabivuga arico bimara. Uwabuze umututsi yabuze ab'93 aravuga ko yagiriwe genocide, ariko abivuze mu manama hari ico bica bimara? Oya. Ikibazo ni mbe ni kuki uyu munsi CVR genda muri Nations Unies kuvuga ati hariho ikibazo c'abendwe na kabiri, nivyo, ariko abantu tukibagira yuko iyo politike nyene, iyi leta ya CNDD-FDD iri ku butegetsi. Ejo bundi ari bavuze ati turavuye muri sentare ya ntuzenya ya muri Hollande, bavuga bati twebwe ntitukirimwo kubera yuko mu vy'ukuri turayivuyemo ntitwishaka. Ariko ugiye muri Nations Unies uba uvuze uti ndemeye yuko habaye genocide, kandi abayikoze mu bakurikiranwa nande? Bakurikiranwa ya sentare. Iyo sentare nayo twarayivuyemwo. Ugaca wibaza uti ni kuki abarundi hariho ibintu biba mugo ntitwibaza tuti mbega ko turimo turashima leta mu ruhande rumwe. Ivyo mwibaza ko ari kubera ko irimwo irabigira kubera gukunda abarundi, canke iragira kugerageza irabe ingene abarundi bovuga bati reka twigaruke ko n'umuvyeyi arimwo aratwiyumvira. Ariko arimwo arabayumvira yaramaze kuzibira inzira yo gutorera ikibazo cabo. Rero ndavuga nti mbega ni kubera iki abarundi tutibaza tuti tugezehe? Ubu munsi yo turimo turaja ni hehe? Politiki iri mu gihugu ndayisubiremwo, ni politiki itagipfana na Arusha, ni politiki ya CNDD-FDD. Ibiro vyose bariko baragira vyo kuvanga guha ntuzenya Ndayicariye ububasha bwo guca imanza. Ibi vyose ni babigira nkana kugira ngo ejo bakorere umugambwe. Yabivuze neza uyu Maître Bashirahishize, ni ukugira ngo umugambwe CNDD-FDD, kandi umunyamabanga mukuru wabo yamabivuga aterega n'ico gihugu, bo ntibatandukanya CNDD-FDD n'igihugu. Ni ukuvuga rero ivyo bagira vyose mu mategeko y'igihugu ni ukorohereza umugambwe wa CNDD-FDD ejo bafate amatongo y'igihugu cose bayahe abo bashaka. Si ngombwa umengo zizarira ngo jewe ngo ndi victime ngo ivyabaye iki gihe. Oya, wewe uzoba ufise ububasha mu butegetsi bw'i Burundi, bazokubwira bati wewe genda hariyo hafate, urya hari turashobora kumwagiriza ibi, kandi nta sentare ihari uzitwaramwo, bazoheza bagira ivyo bashaka. Ikibazo rero burya nyamukuru nico abarundi baba babona iyo turiko turaja. Politike yarahindutse, politike y'igihugu ntayikihari, hariho politike y'umugambwe, kandi si n'umugambwe wose, n'abantu bakuru bari hejuru mu mugambwe, n'abantu bakuru bari hejuru mu butegetsi, kandi benshi bari n'abakuru mu mugambwe uyu munsi bariko barafata iyo nzira. Nagira kandi nibutse ko mu mategeko mu politike ya kahise hariho politike yitwa la feudalité. Mwibuke feudalité yari intwaro y'abantu bafise amatongo manini, hanyuma bagaca bakoresha abantu bakennye baza barabakorera kugira ngo baze barimbura vyinshi, bahembye amafaranga make ababakorera.
burya ababakorera nibo bacika baja kuko nta mikoro bagira, nta kazoza bafise, kuko abo basanga bafise ayo matongo, abagira ayo matongo nibo bari bashinzwe n'intwaro. Burya niyo ntwaro rero turiko turajamwo amaherezo. Jewe ndibuka kera Perezida Nkurunziza akihari yari yarafashe amatongo meza meza mu gihugu. Ndibuka itongo ryari Nyarusange, ndibuka n'iryari Muyinga. Imuyinga yarakoresheje abantu ntiyanabahemba. Hanyuma chef de zone araza ngo aje kuvugira abo bantu bakoreshejwe ntibahembwe n'umukuru w'igihugu, niwe yahasigaye. Rero ibi ntimubifate minenerwe, burya turiko turaja muri izo nzira. Barategera yuko igisigaye nk'itunga rya mbere mu gihugu c'u Burundi azoba amatongo. Abanyagihugu nabo bafise ubunyenyago bw'amatongo, kukagurisha kugira ngo bamuhe amamiliyoni, abaca bavuga ati n'amamiliyoni menshi, ayo mafaranga ni menshi, mugabo ata n'agaciro afise, baheze bagurire nabo basigare mu karere. Amaherezo uzosanga igihugu caguzwe n'abantu bakeya, kandi abantu bose bacitse abakozi b'abo bantu. Iyo niyo nzira turiko turajamwo. Murakoze. Bamvuga inyumvira, hari akabazo gatoya nagomba kugarukako kajanye na mbere Arusha bakigena uwo mugwi severe, ingene vyari bitegekanijwe yuko abazoba bawugize, muravye uno musi n'ingene abawugize abaribo, mbega mubona vyo birajanye ko navyo nyene vyigeze kuba biteje ikibazo? Hari handitseko abagize uwo murwi bavuga bati provenance. Les candidatures à la commission sont présentées par les associations de la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses et les organisations de femmes. Des candidats peuvent également se présenter à titre individuel. Ako kari agace ka B kavuga ngo l'organe de nomination. Les membres de la commission sont nommés par le gouvernement de transition en concertation avec le bureau de l'Assemblée nationale de transition. Ingene babwiza uwo profile zabo zariziye. Bavuga bati les membres de la commission doivent faire preuve de la probité et d'intégrité et être capables de transcender les clivages de toute nature, et dans la sélection des candidats, il faudra tenir compte des équilibres et les critères ci-après. Âge des membres, 35 ans révolus au moins, de niveau de formation, diplôme des humanités complètes au moins ou diplôme équivalent. 3. Fonctionnement. La commission doit avoir la latitude de travailler de manière indépendante, notamment grâce à la gestion autonome des moyens matériels et financiers qui lui sont alloués. La commission peut proposer des mécanismes complémentaires de réconciliation ou créer des sous-commissions selon que de besoin. Les pouvoirs publics ont l'obligation de tout mettre en œuvre pour permettre à la commission d'accomplir sa mission sans entrave en la dotant des moyens matériels, techniques et financiers adéquats. Voilà, c'était ça en termes y'ibyo y'ama mission yabo n'ingene yo bava n'ingene bokoze. Muri make muvuga yuko uno musi ukuntu severe abantu bayirimwo yuko ataho bisa bisana nuko vyari bitegekanije mbere, yuko ari cyo gituma ibintu biriko bigenda nabi. Nabisiguye neza. Uyu munsi CVR yarusha ni CVR ya CNDD-FDD, kuko igihe bagira ibwirizwa nshingiro rica kubiri n'amasezerano ya Arusha, bari bavuze bati bye Arusha. Uyu munsi dukeneye ko igihugu nk'umugambwe dukora ibyo dushaka tutisunze ibyo bintu bya Arusha, tuzogira ibyo twiyumvira. Nico gituma ibi turiko turasigura ngaha ntaco bipfana na Arusha, ntaco bipfana n'ibindi bintu CVR yindi y'ubundi bwoko, ni ukuvuga CVR ya CNDD-FDD.
Murakoze cyane. Sinzi ko Madame Marie-Louise Baricako yoba twumva. Atatwumva turashobora kugaruka kuri Maître Bashirayishize. Mbega Maître Bashirayishize uri umuhinga mu by'amategeko, ariko uri no mu ba mbere baje imbere kugira ngo basemerere kugira ngo agateka kazira muntu kubahirizwe. Mbega mwibaza yuko ubwo bubasha bwahawe Severe kugira ngo leta ishobore kunyaga abo bita badahengeshanya kwita abansi b'igihugu? Murakoze. Ikintu gatoya nagomba kugaruka mu majambo makenya ku kibazo mwari mwajije umushinga ntahe banyumvira mboneyeho n'akaryo ko kumuramutsa ku bijanye n'ingene Severe ingene yari yigizwe. Nari nagarutse ku kintu c'uko mu masezerano ya Arusha bavuga mécanisme judiciaire na mécanisme non judiciaire, ukuvuga yuko yari dualisme. No muri mécanisme non judiciaire, no kuvuga Severe, hariho uruhara rw'abahinga mpuzamakungu boza gufasha Severe kugira ngo bayikomeze mu bijanye na etike na integrite. Aha twokwibutsa ko ku bijanye na mécanisme judiciaire muri 2002 umukuru w'igihugu yarandikiye Nations Unies kugira ngo ishireho commission d'enquête yoshobora kuzana sentare mpanavyaha mpuzamakungu. Guhera ico gihe CNDD ishitse ku butegetsi yakoze uko ishobora kose kugira ngo iyo sentare ntizokwigera ibaho. Hanyuma hacatangura amaconsultation ari hagati ya Nations Unies na leta y'u Burundi. Mu nyuma barashiramwo na société civile, baragenda barabaza abanyagihugu batandukanye. Mu nyuma niho bashika no ku kintu c'uko abanyapolitike nk'umugambi utwara n'abandi bogabanuka gose, hakajamwo abantu bo mu mashirahamwe yigenga, abantu bo mu masengero, abantu bataza bidaheza bibagora kuza kwimena igihute. Muri make nko mu itegeko ryo muri 2014 ahantu umenyesha ko mu gushiraho iri tegeko ryaje mu gihe hamaze kuboneka ingorane, amaze kuvuga yuko naho inama nshingamateka yamwankiye kwitoza zo kwitoza ku nguvu, niho muribuka inama nshingamateka yuko yari yamubujije kwitoza mu kwezi kwa gatatu itariki 21. Iri tegeko yaciye arishiraho itariki 15 z'ukwa gatanu muri 2014, ashiraho ku nguvu. Abanywanyi nta consultation yigeze iba, wa mwumvikano wose wari wabaye n'amakungu n'abarundi byose yabigwijije n'ubusa, acazana abanyamugambwe biwe. Akantu nagomba kuvuga rero nuko ingingo ya 24 y'iryo tegeko ryo muri 2014 ryavuga neza yuko iruhande y'uwo mugwi Severe wozamwo bajya abantu benshi bagwiriyemwo abantu bo mu mashengero, abantu batacu biyagiriza, bari bavuze yuko la commission est assistée d'un conseil consultatif international composé de 5 hautes personnalités qui jouissent d'une grande autorité morale. Le conseil apporte un soutien éthique ainsi que des conseils et recommandations qui renforcent la commission dans l'accomplissement de ses missions. Iyi conseil consultatif international, murazi yuko Nations Unies ariyo garant ya accord d'Arusha, ntiyigeze ijaho. Ni ukuvuga umugambwe waciye ubandanya ibyawo, uri gukora programme yawo, uri kugira revisionisme historique pour servir ses intérêts politiques. Nako nagomba gushiramo imbere yuko mbandanya. Hanyuma mumbajije muti mbega abo baba bagomba kunyaga abo bita abansi b'igihugu. Nababariye yuko ibintu bijanye n'ibikorwa bya CNTB nabigiyemwo, narabikozemwo umwanya muremure, nserukira abantu batandukanye. Nabonye ibintu umuntu ashobora kuvuga ngaha, ushobora kubivuga, sinshobora kuvuga amadosiye kuko
akingiwe n'ibanga ry'akazi, ariko nobabwira ko hageze aho mbona ishirahamwe rya leta ryitwarira umuntu ryatumwe n'abajenero bakomeye kugira bamunyaga itongo. Mw'itegeko bavuga yuko yitwara abasinistre, ukabona ishirahamwe rya leta ukibaza uti mbega leta yarigeze ihunga mu gihugu? Ivyo ukagenda ukabibabarira bakakubwira bati n'umuavoka ngaha ntitumushaka. Nko muri meri umuntu yatwara Severe yari umukozi wo muri documentation, harimwo bajya ba Metusera niwe yari umucamanza. Nigeze kubona bariko baraburanisha umuntu afise impapuro zose, titre de propriété, amasezerano y'ubuguzi, hanyuma abo bacamanza abakozi ba documentation baza bafise mission, arababwira ati uriko mwagiriza ko yasinye, aragasinya, mwagomba muce mu mwica, none wumva haba hasigaye hariko hakora iki? Aha rero ikintu nobabarira giteye ubwoba, ibintu vyabonetse cane cane mu bumanuko, za Rumonge, za Nyanzarake, eka mbere no ngaha muri za Bujumbura rirare. Abo umuntu bakeneye kunyaga itongo barondera umuntu ahungutse, n'ubu barabikora, bakamubwira ati we tugire tuguhembe nk'uko wowe ugiye kudufasha, wowe uragenda utware ikirego gusa uvugira itongo riri aha n'aha n'aha ko ryari iry'iwawe, ati we turaguhemba uzoba uhejeje nta n'ico uzoza kuraba, mugabo abaca imanza ni twebwe. Abo nyene bari muri za CNTB, bamwe nibo batuma abakomisiyoneri ati ntwarira wewe upfe kuvuga gusa ko ari wewe witwaye, ibindi ndavyimenyera kuko ntasaganira. Ivyo rero byagenze uko nivyo byashitse imbere ya sentare, abantu bakavuga ati ibintu byagenze ku muntu ntiyigeze aha, abantu bakavuga ati ntiyigeze abaha, naza avuge sekuru, naza avuge ingene yabaye. Rero ivyo byose byinshi byari byagiye birakogwa muri CNTB, bimaze kuja muri sentare irabwa amatongo n'ayandi matungo bikaja mu yiyungururizo, haba biragoye yuko bashiramwe abantu bose, araho bashiramwe umuntu akavuga ati kameme hari ibintu tudashobora gukora. Rero ntihagire umuntu aheza agenda ngo asye bwose, ngo agenda avuga ati bijewe ntibindaba, inkoni ikubiswe mu kebo urayirenza urugo. Iyo umuntu yamenyereye gutwara ivy'abandi, mbega ivy'abansi b'igihugu, mbega hari ibisigaye abo bita abansi b'igihugu byose ntibabitwaye, hasigaye ko banyagana hagati yabo, nibo bariko bararundarunda. Uzoba yarakomeye mu minsi iheze, warakomeye kuri Nkurunziza akaba yayihaye byinshi, urabona nanjye amatongo ya Nkurunziza nawe nibo barayamwaka, n'uwundi ariko aratwarura bazoyamwaka, kuzoguma ari nk'ukunyagana uko nyene, kuko igihugu hatariko hakora amategeko haca hamera nko mw'ishamba, haca hakora inguvu, uwukomeye yiha ahagomba. Ibintu biriko biraba mu gutungana uno munsi, aho hasigaye hakora amafaranga gusa. Je nigeze kubwira umuntu nti igihugu nikigende neza nigarukire mu kazi, ati mbe ugaruka wowe ukigashobora, ati ngaha n'ukugura, umucamanza muza kuburana agaca telefone abavoka ati mutanga ngaha, avuga ati je binyitse kunumva ndumvise ko ntoba ngikora. Hariho benshi rero akazi bagahevye, no kuvuga uno munsi n'umukuru w'igihugu aravyivugira ati mwiteze ko ari umuntu yoza ko investisa mu gihugu adashobora kuburana n'umuntu akomeye ngo atsinde, umuntu aheza kumunyaga hanyuma agaca agenda kumugura mu butungane. Muri make nikijya nahereye, ni ikintu gihambaye ko dutahura yuko le système judiciaire, le système administratif hakenewe refondation, hakenewe ko dusubira kuraba ingene izo nzego zitunganywa neza kugira zitunganirize bose. Akarorero muca mukaraba kuri Bunyoni, ejo niwe yategeka ati fyonda naka, none hakwa kugwa mu munyororo apfunzwe naho bari kumwe. Urambabarira turaza kugaruka yifise ikirindi, uwo wese atayifasha ikirindi agombe ababakomera amashi, agomba ababakorera, hakora uwukomeye, havuga ijambo umucamanza mu guca urubanza arindira telefoni y'imbonerakure canke y'umupolisi. Abo bazonyaga je sinashobora kuvuga ngo nabafatwa nk'abansi b'ubutegetsi gusa.
Murakoze cyane. Numvise muri ko musa n'abashaka gutanga inyishu ku kibazo turiko turavuga ko inyishu turaza kuzigarukako. Marie-Louise Baricako ndabona yuko yagarutse. Sinzi, ndibaza yuko hari ico yashaka gushikirizana cyane cyane mu mwanya muto cyane kubera umwanya uriko uratujana. Marie-Louise Baricako nibaza ko hari ikindi ciyumviro ngira ngo mwagira mushikirize. Ijambo ni rwanyu mu mwanya muto cyane. Ugurura mikro, nimugurure mikro, irugaye. Oya, ivyo ku by'ukuri ibyo nshaka kuvuga bariko barabivuga, ni ukuvuga yuko umugwi wa Severe ico nayuguruye, ni ukuri nayuguruye. Alo? Kwijambo turabumva. ko barabumva Yego, Ah, turabumva. ndavuga rero nti nk'uko babivuze umugwi wa Severe ico wari warashiriweho ntikiriko kirakorwa na gatoyi. Umugwi wa Severe wagiye gukora, Ntitukibumva, sinzi ko mwebwe mutwumva. jewe ndabumva, Eh, sinzi kandi mbona mikro iruguruye, sinzi igituma mutanyumva. ubu turabumva, ubu barabumva mwavuga. Ndanye rero ego mucagagure kugira ngo duhe ijambo abandi bariko baradukurikira babaze ibibazo canke batanga ivyiyumviro. okay. Ikibazo gikomeye cane ni umugwi wa Severe wavuye ego ndiko ndavuga, ariko ndavuga nti umugwi wa Severe wavuye i Arusha, baza barinda gushiraho uwo mugwi kugira ngo utohoze ukuri, kugira ngo bazonywanisha abarundi duhereye ku ndyane zagiye ziraba mu Burundi kuva muri 1965 gushika muri 2008. Hanyuma uwo mugwi nivyo barawushinga mu itegeko batoye muri 2014. Hanyuma uwo mugwi uko wakoze turabizi, twabivuze, ni ukuri ntiwakoreye igihugu, wakoreye ubutegetsi. Hanyuma baranayihindura rero, ubu wihahejeje kuza rishashi ryashizemo na CNTB, ryo riza rivuga yuko bazohera imbere ya tukiri mu bukoroni, ngo kugira ngo turabe ivyo abakoroni bakoze mu kugira ngo mu mabi yakozwe mu Burundi. Ni ca kibazo abategetsi b'abarundi bubu badashaka kwemanga ivyo bajejwe, ngo bemange amabanga yabo, bemange ivyo barinda gukora, ibibananiye n'ivyo bashoboye, bakama bashaka misi yose kuronka uwundi muntu yokwagirizwa ivyo batashoboye. Nico gituma hariko hazamwo ibi vy'abakoroni, ariko numva ari kwa kundi nyene kuko c'est un peu politisé la commission. Ico kibazo rero ukagisanga ikicerekana ni nibi vyuko irya Conseil Consultatif International bashirahijize yayivuze iki batayishiraho kubera badashaka ubona uko bariko barakora. Birasubiye gucika, birasubiye gucika, reka ko bigenze uko, reka muraza kuronka umwanya wo gushikiriza ico ciyumviro mu kanya kaza. Reka muri uwo mwanya duhe akanya abariko barakurikira bagire ico babajije, hanyuma bafise ivyiyumviro babitange. Ariko rero tugasaba yuko amajambo yoba make kubera umwanya atari muremure cyane, uza kuvuga ntaze kurenza iminota 2. Hanyuma ikindi twosaba yuko uza kuvuga avugana urupfasoni, kubera aha ntituri ku rubuga rwo kuvugana nabi, kandi ikibazo turiko turavugana ni ikibazo kiraba abarundi bose, nta murundi n'umwe gikumira, kiraba abarundi bose. Murakoze.
ushaka gufata ijambo arakiriza hanyuma aca rihabwa n'abari mu buhinga bw'ivyuma. Murakoze. hariho uriko arasaba ijambo yitwa Ndoricimpa. murakoze jewe nagomba ntangure kubashimira ko mumpaye umwanya wo kuvuga, hanyuma nshimire abateguye ikiganiro, nshimire n'abavuze kandi bavuze ibintu bikomeye cyane. Jewe ikibazo mfise, ikibazo ni bijanye n'ivyo abatumire bavuze. Wanashaka ndabavuge ivyo Dieudonné Bashirahishize yavuze n'ivyo Bamvuginyumvira yavuze. Nagomba guhagarara kuri iki ca Sévère muriko muratuyagira. Jewe mpora mvuga nti hariho ibintu vyoroshe cyane. Hariho abantu mu Burundi bavuga ko habayeho nyabwoko contre les Tutsi, hari abantu bavuga ko habayeho nyabwoko contre les Hutu. Abo bivuga contre les Hutu bobo ubunye bafise na leta ija muri Nations Unies ikasaba le Conseil de sécurité des Nations Unies ko canke des Nations Unies en général ko yo kwemeza ko habayeho nyabwoko ry'abahutu mu Burundi. Hanyuma hariho une commission yabaye muri 90 yagize rapport muri 1996 iremeza ko habaye des actes de génocide contre les Tutsi, kandi ko izo actes de génocide zabaye abatwara ico gihe novuga abashefu ba Frodebu ko bashobora kuba barimwo canke bari babizi ko vyateguwe. Iyo rapport murayizi sininde yamivugwa iravugwa kenshi sininde kwisubiramwo. Rero je ico nashaka kubaza ni iki, Bamvuginyumvira yavuze ati Sévère rero no munsi ikorera CNDD-FDD, ntikorera igihugu, ikorera CNDD-FDD. Ico je ngomba kubaza uno munsi ni giki, mu bintu vyose bivugwa biriko biraba mu vy'amategeko, mu vy'abitwara, mu vy'abagira ibitandukanye, uno munsi eske muribaza yuko ico kibazo kiraba genocide? Quelque soit ababivuga, hari abavuga nabivuze, abavuga ivy'abahutu, abavuga ivy'abatutsi, muribaza ko ari inyishu ara crise politique ou à la situation chaotique iri mu Burundi izokwigera iboneka ico kibazo ca genocide kitabaye adressé ubwa mbere? No kuvuga ngo hari abagira lutte politique, hari abagira ngo bagire lutte armée, ivyo umwe wese arahitamwe ivyo agira. Mugabo eske hariho ikintu na kimwe kizokorwa iyo question ya genocide idatorewe inyishu, tutumvikanye twese tuti imbere yuko ibindi vyose tuvyiyumvira vy'igitoro, vy'isukari, vy'ibiki, ifoko tubanza kwiyumvira ico kibazo ca genocide, kuko kivugwa na bose, kivugwa n'abahutu, kivugwa n'abatutsi, donc c'est une question réelle. Kugira ngo tumenye uwuvuga ukuri n'utavuga ukuri, il faudra que à un certain moment, imbere yuko dutora inyishu ku bindi bibazo dufise mu Burundi, ico kibazo ifoko gitora inyishu, sinon hoshobora guhinduka ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukahava hakaza ubundi. Mugabo eske ari ico bwokora abantu bacibaza ati jewe narakorewe genocide, uwundi ati ahubwo ni jewe nakorewe genocide? Nimwumva yuko ico kibazo arico gikwiye kwigwa ubwa mbere, kuvugwa no kubwirwa abarundi ubwa mbere, kubasigurira mu mwanya tutararonka ububasha bw'ugushinga iyo sentare. Mumbabarire sinabahengeye, ndahejeje. Murakoze. Murakoze cyane kuri ico kibazo, ni ikibazo gihambaye cyane. Ariko twashaka kubasaba imbere yuko mugenda, Bwana Ndoricimpa, yuko mwotubwira uwo mubajije ico kibazo muri abo batatu. Nabajije nabavuze ngitangura kuvuga, nabajije Bashirahishize, mbazana Bamvuginyumvira. Murakoze cyane. Reka duhe ijambo abandi kugira ngo tuze kuraba yuko twokwiza nka batatu canke bane imbere yuko duha ijambo abatumire. Dignité, Abari mu buhinga bw'ivyuma murashobora kutubwira uwukurikira. Dignité, nibaza ko munyumva. Ndabaramukije mwese n'abatunganije ibiganiro. Hama jewe
ku kiganiro muriko murashikiriza ko je novuga yuko ndi mu bantu bwa mbere bitigera bintangaza ikintangaza ahubwo n'abantu bitangaza nibo bantangaza kurusha kuko misi yose twari dukwiye kumenya ko ikijera vyose n'icaha n'ubutegetsi c'est le pouvoir niyo ivyo byose vya ubutungane vya biki ibiba byose mu gihugu bibazwa ubutegetsi iyo mbonye CNDD ivuga yo ikoresha igashiraho ivyo iyo bariko barivuga vyose vyanditswe mu masezerano yarusha mugabo la différence aho ivya kuzani dusubire kubibutsa abantu bariko barafata amajambo mugerageze kurasa ku ntego muvuge neza ikibazo mugira kuko umwanya uriko uradusiga mugerageze dufashanye kugira ngo turabe ko benshi dushobora kwakira benshi bashoboka urakoze cyane ego ahubwo reka nyarutse wasi reka nyarutse cyane ahubwo jewe wanashaka sini kibazo c'est juste ni nko kugira analyse ku bariko baravuga bose yaba maître ntoze Dieudonné yaba bamvuga inyumvira yaba na madame ikibazo ni ikivusha mwiyashana ku mugwi yahashizwe mugabo mwiyashana kuri le pouvoir il faut aller juste il faut kurondera les moyens kugira warete le pouvoir kuyareta nayo kwamaturira batwaye bakoze ibi uno musi ico bariko barasigura uko CNTB yari imeze yatezwa kuba nkunda kubigereranya na kujya kwa Bible ushatse ibikurengera naho uri mboregwa urabironka igitandukanye nuko ubisigura mbega ubisigura mukuri uno musi rero ibikora n'ubutegetsi oriye kuja kwiyashana ku migwi bashiraho canke ku vyo bakora abantu niwe yashane sur l'essentiel ubutegetsi buri hejuru parce que nibwo bikora ibisigaye byose nibitari ivyo bizokogwa seulement abo nubwira muri Kongo hari ikintu cabaye ciza bashize ku isoko ibintu vya kabira muga harabuze numwe abigura bashira ku isoko ibintu vya nanga harabura ubigura kubera iki barazi yuko uko bigenda kose bazobisubiza n'abariko baraja muri ivyo bintu ngo sene ngo twatsinze twagize uko bizogenda kose ubutegetsi buhindutse azobisubiza naho ngomba kugera murakoze nibaza yuko abatumire bashobora kwishura umuntu atanguriye kuri bamvuga iyumvira na Dieudonné bashira yishize kuri ico kibazo ca Ndori Cima murakoze mbanze ni ico kibazo ca Ndori Cima uje uyu munsi ugafata ubutegetsi ugacuhera ku kibazo ati cya genocide ndababwije ukuri ntanyisha umutora ikibazo cya genocide ni ikibazo cyo kwigwa imitima iri hamwe ni ukuvuga genocide kuko ivugwa n'abahutu kuko ivugwa n'abatutsi uwogenda inyuma y'ivyo bivugwa ni ikibazo c'ubutegetsi ni ukuvuga navuga bati reka jewe ntegeke barya batandogoya ubundi akavuga ati reka nanje ntegeke abandi batandogoya umuntu acaza ku kibazo c'ingene inyishu zoboneka maître Bashayija avuze ati la refondation ni ukuvuga igihugu kigizwe n'ibintu bingahe novuga nti ni territoire y'u Burundi irazwi icya kabiri n'abarundi baba imbere muri iyo territoire icya gatatu yabwiriza kuba amategeko icya kane n'amakungu Nations Unies kwemera ati icyo gihugu kirabaho ubu turazwi ari ikibazo dufise nuko muri iyo territoire habwiza kubamwo abarundi bataza bavuga bati twebwe turabahutu bazabaza turabatwe twe turabatwa twe oya n'abarundi bwa mbere na mbere yuko bagira muri ubwo bwoko n'abarundi hanyuma baheze bavuga bati ko turi abarundi tubwirizwa kubaho gute abantu bakavuga ingene babwirizwa kubaho no kubana mu mahoro ivyo vy'akahise bazobitorera umuti bariko barabana mu mahoro iyo niyo nshu yanje murakoze cyane Maître Bashiraho ishize murashobora gufata ego ikibazo ca Ndori Cima ni ikibazo gihambaye gose muraja kumbabarira ndaja gufata akanya gatonya kugira ngo ndacishure genocide ni icaha ndengakamere gihanwa n'amasezerano mpuzamakungu yo mu 1948 Burundi bwayateko igikumu
ariko ico caha kiriko kirazunguruka mu karere kose, imvugo z'urwanko zo kubona yuko umuntu ashobora kuronka umuti wa politike kubera abanje guhonya bamwe, n'ibintu bimaze muri aka karere umwanya muremure bihanahanwa, byinjira mu mupaka uyu byinjira mu wundi. Bwanje hariho umugwi w'ishirahamwe mpuzamakunguni ujejwe kurwanya jenoside kw'isi. Jenoside iri mu bintu ivyo bita mu manorme ya droit international bihambaye gose ku buryo igihugu cose ciyemeza gukora ivyo gishobora kose kugira ngo kirandurane n'imizi ico caha n'imizi yaco. Anagira ndababwire ko nk'akarorero mu gihe mu gihugu ca Birmani, ico gihugu cariko kirahohotera abantu bo mu bwoko bw'abarohinga, igihugu ca Gambia nico cagiye kwitwara muri cour internationale de justice, ni igice kijejwe ivy'ubutungane c'ishirahamwe mpuzamakungu. Ico gihugu ca Birmani cavuga kiti mbega Gambia duhuriye he, dupfana iki, iza kumbaza abanyagihugu banje gute? Iyo sentare yarabishuye ati icaha ca jenoside ntikiba kibaye icaha wihereranya, ni icaha iyo gikozwe kiba gikorewe revalere isi yose isangiye. Ni ukuvuga ukukigwanya mu mategeko mpuzamakungu ni itegeko riri opposable ku bihugu vyose, ico bita erga omnes. Rero ndatahura rwose umuntu avuga ati ukukirandurana n'imizi ni ikintu gihambaye. Jewe ahubwo ndanahagamagarira ibihugu vyo mu karere yuko vyicarana bigashiraho mekanisme yo kurwanya ako kabi kabishe. Amashirahamwe, imigambwe yoba ishira imbere ivyo vyiyumviro, kurya amashirahamwe ya terorisme bayexclua muri politike bakayexclua complètement. Aho rero ndiko mvuga ku bijanye n'amaprincipe, ku bijanye n'ibiri mu masezerano 48, ku bijanye n'ibiri mu itegeko ryo mu Burundi ryo muri 2003 rivuga ibintu bijanye no kurandurana n'imizi ico caha, kuko no masezerano yarusha baremanga yuko ari icaha kiriho co kurwanya. Rero yabajije ati mbega hari ikindi kintu na kimwe coshoboka ko numva ari blokaje, ko hariho raporo hatabanje kurwanywa jenoside? Ikindi kintu na kimwe coshoboka ko muvuga ivy'igitoro mukavuga ibiki? Sico kintu conyene co guhera aho. Rero umuntu agomba carezona akontrariye, mbega hatabanje kuboneka ubutegetsi bufise volonté politique yo kukigwanya, n'ubuhe buryo jewe nk'impunzi nawe nk'impunzi n'abandi bariko bavugira hanze bafise yo kurwanya jenoside? Ukukigwanya ni denunciation tugira, ariko nari navuze mu ntango yuko mu masezerano yarusha, nk'uko iyo raporo nayo yabivuga, bavuga yuko ari vyiza ko haza umugwi w'amatohoza mpuzamakungu woza ugira amatohoza yimbitse, ntibagira amatohoza ku 1993 gusa, bakaja no ku yindi myaka, ku buryo abantu bose bakoze ivyo vyaha bashigwa habona bagahanwa, hanyuma abarundi bagashobora kubana ako kabi kabishe karanduranywa n'imizi. Ariko nabariye yuko inyuma y'ikete ryarungitswe, ninaba nibuka neza hari tarike umenga 22 z'ukumunani muri 2002, intwaro zihindutse bacavuga bati ivyo bintu rya leta naho yari yabisavye tavyo dushaka. Wera sende DJ bacavuga ati ivyo bintu bihagarike. Nta gipolisi ifise, nta gisoda ifise co kuza kwempoza mu Burundi ibiba. Mu gihe ata volonté politique, abantu bazogenda ngaho bidoge, tuje ku MySpace,
agatondo ijoro umurango imyaka mugabo aho mubona byashobotse ni kubera hariho ugushaka kwa politiki. Jewe rero nkavuga nti ico ni kimwe mu kibazo gihambaye gihanze Uburundi kiri prioritaire mugabo kugira ngo kizoshoboke mwumvise yuko abarundi bari bacumvikanye ko kigahagarikwa n'intwaro itabishaka natsinda nta wimena igihutane nabivuze none leta ihari uno munsi bazi ibyabaye Bugendana bazi ibyabaye za Buta bari kuvuga ati ngaha mudutohoze ko mutubohe, ivyo biragoye. Hanyuma abo bariko baraganira nabone abenshi kumbure hari byinshi batavuga batagomba yuko bija habona. Rero hari ibintu byinshi bikigoye mugabo hatabonetse intwaro itavuga ati nkeneye kwifuka nkeneye yuko ntaja habona sinkeneye yuko mbohwa, hatabonetse abantu bavuga ati twebwe tuje ngaha kugira ngo igihugu gikire, tuje ngaha kugira ngo intahe ivume hanyuma uwikubise mu gahanga imukubite mu gahanga Uburundi bukire. Hatabonetse wa muntu avuga ati uca urubanza rw'abavukana ararangamiza ngo abantu bashira imbere ineza y'igihugu, umuntu akaguma yinyegeza mu kwaha k'ubwoko, umuntu hakaba insolidarite ya sectarisme akavuga ati kurya yavuze kurya ari umututsi reka mpore kubera aranserukira. Mbega hari umuntu yigeze atuma umuntu kumuserukira mu gihe bari ko arakora icaha kanaka? Aha rero niho nagomba guhamagarira abantu ba generation akiri mato niyo azokiza igihugu. Muzorabe muri Camboge hamaze kuba hariho sentare iri kwirabikarifiya ariko harabaye ubwicanyi budasanzwe kugira ubutungane buboneke bifata igihe mugabo ntibifata igihe gusa kubera umwanya urindiriye. Ukuri kuboneka mu gihe habonetse un pouvoir politique ifise ni volonté politique yo kurondera ukuri atakuvuga ngo ngire mpishire naka rero ngiriye aussi longtemps que umuntu yifokarije kuri ico gusa gaca ba blocage ahubwo izobiraho nyene no kugifata nk'ikibazo kimwe gihambaye gifise ibindi bibazo bihambaye mugabo hariho principe iri muri article ya 2 ya charte des nations unies ivuga regard souveraineté des états. Ni bimwe ndayishimiye yabarira Nations Unies bahejeje gushiraho abapolisi amajana 3 baza kuraba ibyaha biriko bibera i Burundi, yavuze ati tuzoshiraho abasoda umuriyoni tubarase. None baraje nico gituma ikintu gihambaye ico kintu nukugishira mu mantalite ariko kugira ngo ihonyabwoko rizogwanywe mu Burundi hazobanza kuboneka intwaro igwanya ihonyabwoko. Ivyo rero intwari zisezerana mu masese nihajya tuvuga tuti abo banyapolitike bariko baragomba kudufasha nibazana imigambi tubone nk'iki kibazo bati tukivuga kwiki turabe kukijanye n'ibi bindi byo kunywanisha abarundi bakivuga kwiki tugende dushigikira imigambi n'ahandi kuvuga gusa ishavu icyanke ikintu cyo kubona yuko ari jewe mbaye gusumba uwundi hanyuma hakabura empati yo kwiyumvira ati n'urya wundi naho icyaha gishobora kuba kititwuka gishobora kuba kititwuka afise umubabaro ndamwubahe muri uwo mubabaro wiwe bizotugora gukira. Ikintu gihambaye rero nuko kurya byari byanditse muri aya masezerano yarusha aboneka mpuzamakungu uzugatoza abakoze ibyo byaha bitandukanye bagahanwa hanyuma Uburundi bukubakwa batubakiye kuri ubwo rwiri rubi rurimo izo nyigisho ziguma zihanahanwa. Nkabona yuko ahubwo hakwiye na initiative regionale yo kurandurana n'imizi ako kabi kabishe. Aho ku kibazo ca Dalton je nogakiza ngaho hanyuma ku kibazo ca Dignité ati muriko muravuga imigwi ikora nabi bimwe nahera ko mvuga ni muheza yumva turiko tuvuga kuri za severe hari leta iriko yica abanyagihugu bayo iri kwigirwa kw'amatoza na sentare mpuzamakungu leta
uno munsi kiryanisha abarundi yomoye abarundi bashika 300,000 iraza ngaho ikatubwira yuko iri kunywanisha abarundi tugafata n'umwanya wo kubiyaga ko hari umuntu atanga ico adafise. Urumva nico twari twahereye ko tuvuga tuti ivyo naho biruko ni vyiza ko abarundi bamenya ibiriko birabategurirwa, bamenya ingene bavyifatamwo, n'ahandi nk'uko nariko ndabivuga ukuvuga ibiriko biraba muri za severe muri za CNTB mu buryo bwiza bwo kwerekana ingene iyo ntwaro iriko irakorera n'aba barundi bamenye ko ataciza iriko irabaronderera, n'ubundi buryo bwo gukangura abarundi kugira babone yuko bugarijwe. Naho nogarukiriza, murakoze. Murakoze cyane kuri iyo nyishuri, kuri izo nyishuri zeye yuko ari inyishu zitomoye. Ikibazo dufise ubu ni ikibazo c'umwanya kubera utujanye cyane, kandi twari tugifise n'ibibazo. Hariho n'abariko baradukurikira tubona bariko barashaka kandi kubaza ibibazo, mugabo nibaza ko bashobora kutwihanganira kandi ntibibaze yuko twabagaye. Ikibazo twagira tubabaze Maître Bashiraho ishize imbere yuko tukibaza dutandukira ku kindi ca nyuma, mbega mwibaza yuko bishoboka uko uko severe bayigize igihangange iri hejuru yandi masentare, mwibaza yuko bishoboka yuko ayandi masentare ashobora kuvuga ati oya ivyo ntibishoboka, canke abo ico kibazo ivyo bibazo by'amatongo biraba abanyagihugu bashobora kuvuga bati iyo sentare dushaka kuyitura? Ivyo mubona yuko bishoboka mu Burundi? Abanyagihugu bagomba n'Imana ibikigomba, mugabo bisaba yuko abanyagihugu bagira iyo courage kwerekana yuko bakigomba. Hanyuma mu gihugu turimwo sinzi ko ari benshi uno munsi bo kubahuka kuvuga ico biyumvira. Dufise ingorane zihambaye mu gihugu aho abantu babayeho mu bwoba. Umuntu tugezaho atubahuka no kubarira uwo bicaranye ico yiyumvira, avuga atarangurisha ejo baranyurutse. Rero uwogenda kubaza umwe ni nka kurya mwabonye babankira yuko bubahuka gutora. Namye mvugana n'umuntu ambarira ati narabaye vexe, umuntu yitwa ngo kandi ntari kure y'ubwo butegetsi wumva, ariko yarashitse mu kazu k'amatora imbonera kure ati zana ntitukwizigiye reka tugutorera. Urumva ni ukuvuga uno munsi abantu nuko batekewe n'ubwoba. Mugabo umuntu yogenda kubaza abarundi akabaza umwe ati mbega ico kintu c'uko ibintu vyahora bija muri sentare umuntu agaye ingingo akayunguruza, uno munsi bagire babihe umugwi wa leta ukoreshwa n'umugambwe ukica ugakiza uwo ugomba, mwumva mubishigikiye? Vyo ntagaze ko ari umuntu avuga ati ivyo bintu jewe numva ari vyiza, ariko babivugira mu ntamatama. Hanyuma hariho ibintu vyinshi harya nuko tutagiye mwido nido mu bintu biri muri irya tegeko, nko mu ngingo ya 16 baravuga yuko irya severe izoshobora kwandikira inama nshingamateka ikababwira ati izi titre de propriété z'aba bantu nimuzifute kubera zabonetse mu manyanga. Aho rero amategeko yari yategekanije ibindi, amategeko yose kuva hasi gusa hejuru. Bavuga yuko mu gihe umuntu hari urwandiko rwatanzwe na leta babonye yuko rushobora kuba atarigo, baca babiha abahinga bagenda gutohoza kugira ngo ntihagire ubusanga arenganijwe, bashobore kumviriza bose, baca birungika muri parke n'urubanza rw'amatati ruca ruhagarara. Ariko urumva ubu severe yo izogira liste ivuga iti ndarungitse mu nama nshingamateka iyi titre siyo nimuyifute. Ni ukuvuga bayihaye ubushobozi burengeye ubw'amasentare, bayiha ubushobozi nko mu ngingo ya 71 na 68 bw'uko yo nyene itunganya amategeko y'ingene izobikora. Ni nk'uko bayihaye ububasha bwo kunyaga uwo bagomba. Ivyo rero hari umurundi bitoshobora gutera amakenga mu gihe tuzi ingene ayo matongo ariko araga ari mato atera amero benshi. Rero mbona umengo ni ikibazo gihambaye, mugabo umuntu ategerezwa kuraba muri rusangi aravye abanyagihugu ubwo bwoba babayemwo
uku kuntu uja wumva ngo naka yatwawe yaravuganye na naka aramuhamagara ntiyasubira kuboneka. Abarundi babayeho nk'abari mu gasho, aho baja barahamagara umwe umwe bamukoze ico bagomba, naho ata rufunguruzo ruboneka rugaragara ruriho, ata mwango ugaragara uriho. Umwango nijya mipaka. Rero sinibaza yuko bashoboye kuvyanka ku bwanje muri uno mwanya, kiretse habonetse nk'abo barideri muri za politike, turabumva bavuga imbere, bagatangura kuja imbere bakavuga ati ibintu ntibikunda, hanyuma abandi bagashobora guhaguruka. Harya abarundi baravuga ngo izirimwo rugonga ntizikubitwa n'iyamakira, ariko ntivyoroshe. Sindabibona ingene bovyanka bo nyene bidaciye ku bantu botangura kuja muri za sentare zubahiriza ibwirizwa nshingiro, bikavugwa, amamedia kubahuka bene ibi bibazo turiko turibaza ngaha, bakabibaza abarundi, bakabiganirako, imigambwe igafata position, bakerekana yuko leta iriko igira derive idasanzwe naho babimazemwo iki. Dutandukire umushingantahe bamvuga inyumvira. Turi ku musozo w'iki kiganiro. Mbega ikibazo umuntu yohereza ko ni ukumenya yuko hashobora kuboneka inyishu kuri iki kibazo. Mbega hari inyishu mubona yuko ishobora kuboneka mu mwanya muto, canke mubona yuko ari ibintu bishobora gufata umwanya muremure cyane? Umushingantahe bamvuga inyumvira, sinzi ko yoba nyumva. uranyumva ubu? Ego cyane. Narimo ndavuga nti nejo wundi mu bintu bya politike ntuzovuga umwanya, kuko umwanya ntuwutegeka. Nta muntu ategeka umwanya. Uravuga ibyo ushobora gukora, kandi kuzoshobora kubikora bishoboka, mugo ntuzovuge ngo umwanya n'uyu mwanya n'uyu mwanya n'uyu mwanya n'uyu, ntibishoboka. Reka turonderere hamwe. Igihugu aho kigeze ubu bizovana n'ingene abanyagihugu bamaze gutegera ibyo babona. Benshi barabitegera, mugabo burya intambamyi y'igihugu iri mu gihugu nyene, kuko abanyagihugu barategera ibi, ababategeka bagategera igihushane c'ivyo abanyagihugu bategera. Ari naco gituma rero ivyo umunyagihugu yipfuza si ivyo utegeka yipfuza. Uwutegeka avuga ati jewe icanzanye ni uko uburyo bwose bw'igihugu ndabushira mu mufuko wanje. Urya muntu nawe ategeka avuga ati jewe nari nipfuza ko uwaje kuntwara aza kumfasha kugira ngo imibereho yanje itere iba myiza. Ubu rero kuva CNDD-FDD ije, imibereho y'umunyagihugu itera iba mibi, imibereho y'uwutegeka itera iba myiza. Urumva niho rero tuvuga tuti ibyo kubihindura ntihagera umuntu akubwira ngo nejo, ni mu minsi 5, ni mu mwaka, ni mu kwezi, ntibibaho. Ariko icyo nosaba abarundi nuko bavuga bati baguma biyumvira aho bari, mbe turi bukora iki? Uri mu gihugu, uri mu kazu kawe, uri mu kazi, uri mu muduga, uri hehe, gume wiyumvira uti mbega ibi bintu tuzoyibamwo gute, twokora iki? Gusa igihe abanyagihugu bazumvikana icokorwa, canke ico cyokorwa kikumvikanwa ko n'abantu benshi, ndakubwije ukuri ibintu bizohinduka. Ariko aba bantu baba baje gutegeka ata programme y'igihugu bafise programme yabo, amapolitike yabo ashingira ku bintu bitatu. Ca mbere, kwica abantu, kugira ngo abantu bose babone ko naka yapfuye kandi agapfa gutya, bakaca imitwe abantu, bagaca imba birondoka abantu, bakaniga abantu bakashira ku migozi, bose bakabatwara barimwo baragenda mu miduga, canke barimwo bararengana bari mu mabarabara, bose bavuga bati nta kuryogora, kuko uzoryogora bazomwica. Ni ukuvuga uyu munsi abo bategeka uyu munsi ico kintu baragikoreyeko, kandi kirafise akamaro, kirabatunze. Uyu munsi ubutegetsi buriho kubera ubwoba batekeje abanyagihugu. Ica kabiri ni ikintu kijanye no gukenesha abarundi. Mwibuke amasoko aturirwa, uhereye ku soko nkuru ya Bujumbura. Arya masoko ntiyituriye, yaraturiwe. Kubera iki?
jewe ndafise umuntu ugwaruka yambariye ati yari muri CNDD-FDD abivamwo, yambariye ati twebwe inyigisho baduha batubariye bati tubwiza gukenesha abarundi, ati kuko umurundi atunze ntiyumva, niwe aguma kubaza ibibazo, niwe avuga ivya demokarasi, ati ariko umurundi akennye aba akeneye ivyo yari arariye. Aho hantu urabona ko bamaze gushika. Ica gatatu baboheramwo abantu ni ibintu vy'ukwemera. Uramaze kumva Perezida Evariste amwe aravuga ati mwebwe ntimwemera, mwebwe ntimwizera, nimubaye mugira uku Imana irababona. Ariko nibutse abanyumviriza yuko Imana yaturemanye ubwenge, ituremana inguvu, kandi yavuze ati ndabahaye isi muyigabe muyiganze, mugo ntiyavuze ngo ndaguhaye isi kugira ngo uganze mwene wanyu wice mwene wanyu. Naco gituma ndababwira nti ivyo bintu bitatu nivyo biriko birakoreshwa na CNDD-FDD kugira ngo abarundi bavuge bati nta kundi turi bugire, reka Imana izodufasha ejo. Ariko nagira ndababwire ko Imana ifasha uwifashije, bakongera ko bati n'Imana igira aho imaniye. Gira ivyo ukora wewe, Imana kandi ntizogusanga uryamye canke ntizogusanga mw'isengero ngo uriko urakora ibi, izogusanga uri ku kivi aho izogufasha. Ifashe ijuru rizogufasha. Ivyo amajambo niyo nipfuza kubwira abarundi. Ndumva abarundi benshi bihebuye bavuga ati Imana izodufasha. Nanje nti Imana ifasha uwifashije, ifashe Imana izogufasha. Rero ndipfuza ko ibiganiro nk'ibi bibandanya, abarundi bamenye ko n'ukuri ubutegetsi bwaje, ubutegetsi buhari nta neza bushakira abanyagihugu kuko bwironderera ineza yabwo, kandi nabo nyene barabibona. Ibi ndiko ndavuga ntavyo ndiko ndashikuza, nivyo birabira. Murakoze cyane Frederic Bamvuga inyumvira ku ntererano mutanze. Twashaka ducishemwo gato twihanganire umuntu yitwa Senyamwiza yagumye asaba ijambo, ariko nawe tukamusaba yuko yogerageza akatwemerera akavuga agashikiriza icyumviro ciwe cyangwa ikibazo mu minota itarenze 2, hanyuma nimba ari ikibazo akatubwira neza na neza uwagitumberejeho kugira ngo turabe yuko aka kanya tumwibiye nawe turabe yuko twoshobora kugakuramo icyumviro, tumuhe ijambo. Murakoze kumpa ijambo kuko nje ikiganiro catanguye kuva kera, ariko sinteba cane. Icambere ndasubiza inyishu kuri titre mwahaye iki kiganiro canyu ngo bizogenda gute ko umugwi severe ubaye sentare isumba izindi zose. Ahubwo sinzi, barashobora gukora ivyo barashobora no kugira igihambaye cane, kuko ishinzwe gufata aba victime kubahindura ko aribo bicanyi, kubera iyo severe iva mu ntwaro twita ko twebwe ari intwaro y'abajenosideri. Ico nkaba ndakirenganya, nta kindi gambije severe no kuzofata baba victime akaba ari bahindurwa ko aribo baburo bishe abantu. Aho twe tugishize ku ruhande. Ica kabiri nashaka gusubiza bashiraho ishize atubwiye ko mu Burundi hakenewe guharanirwa intwaro izoza kuzana ubutegetsi. Ibi bintu turabimenyereye, benshi babivuga amajambo avunaguye, batubwira ko hakeneye un état de droit, kandi bose babisubiramo gutyo. Twebwe suko tubibona, tubona ko igihugu c'u Burundi kiri mu maboko y'abajenosideri, kandi batigeze bahagarika gukora jenoside, n'ubu barabandanya. Ahubwo nomubwira nti bizodusaba ko tworondera ibihugu nka Gambia bikadufasha kugira twikure kwizi ntwaro z'abajenosideri. Nta na hamwe kuva isi yaremwa twigeze tubona abajenosideri aribo bahabwa ijambo ku buryo bocira urubanza aba victime bakorewe ihonyabwoko. Nta kindi kintu mu Burundi duharanira no munsi intambara ihari ni ukubanza guhagarika ihonyabwoko riko rakorwa na zirya ntera hamwe n'imbonerakure bakora muri Kongo bakarikora no mu Burundi. Ibi bya kamwe ubu barayize ubwenge, ntibajya gukora bya bintu byo guhitana abantu benshi. Ni kamwe barandura, bazana intera hamwe bakaziha amatongo, bakaziha indangamuntu mu Burundi. Niyo ntambara ihari mu Burundi. Hakwiriye abarundi bahaguruka bakavuga ati turanse iriho nyabwoko ririko rirakorerwa abarundi, riko rirakorerwa abatutsi mu Burundi, bagahaguruka rigahagarikwa. Ivyo vy'intwaro z'amategeko canke état de droit
igihe intwari rero yose bifise ministeri ya justice ubutungane amategeko ivyo birabaho sico gikenewe ilifo kwanza ubuzima bw'abantu burokoka bakabaho nk'abantu ahasigaye bakiyumvira ivy'ubutegetsi canke kazoza k'igihugu mugabo abantu bambaje kubaho nayo kuvuga ngo tuje kuharanira kurondera ega hariho n'abajenosideri bashaka nabo kugaruka kandi ku butegetsi bajya bahari hariho abandi bashavuye nabo bashobora kuba bafise amaraso bamenya amaraso mu gihugu dushobora kwisanga igihugu c'u Burundi ubutegetsi busuye kandi kugwa mu yandi maboko y'abandi bajenosideri bafise amaraso igikwiriye nuko abo bajenosideri bose bofatwa bagahagarikwa bagatwagwa imbere y'ubutungane umuntu wese azi yuko yagize uruhare mu kumena amaraso y'abanyagihugu akabibazwa niyo ntambara ikwiriye guhagarikwa jenoside turi muri jenoside mu gihugu c'u Burundi murakoze urakoze cyane ko ni n'intererano utanze nta numva ata kibazo kirimo ushikirije icyumviro cawe kandi urakoze cyane hanyuma turiko umwanya uriko uraturega cyane twashaka mbere yo gusozera twashaka tuhe akanya umushingwamanza Dieudonné Bashiraho ngo atubwire icyizere twogira muri ibi bihe mubona bigoye aho iyi sentare mubona hejuru kandi benshi bazi uko amakemwa bagiye barayitora uno munsi Uburundi bukaba bwugarijwe abandi bakaba bugarijwe n'ikibazo c'amatongo umushingwamanza Bashiraho twashaka mu aka kanya mutubwire uno munsi icyizere c'Uburundi tworangamira he mikro irugaye Bashiraho mikro irugaye murakoze ego ngize mbanze nshimire Senyamwiza atanze intererano yiwe mu Burundi urumva abantu ni benshi n'ivyumviro biba byinshi nico ciza ca demokarasi iyo ntererano yiwe ni cyo ncanubaha icyumviro c'umuntu mugabo nkibaza ni nukuraba ntituje muri generalisation kuko jenoside ni icaha abantu batohoza bagakarifia bakatridwa de responsabilité birashoboka rwose ko mbere sininkeka yuko mu batwara barimwo abakoze ivyo vyaha bitandukanye n'ivyo vyatojwe na Nations Unies ariko la generalisation kenshi araho usanga itaguye ku bintu biza mugabo jewe nka kubwanje naho wewe yaragerageje kunsigurira ngoma nibaza yuko tuzoshika mu kurwanya mu kurandura ko kabi kabishe mu Burundi dushitse ku ntwari ifise cette volonté politique yo kurandurana n'imizi ico caha mugabo hakaba hari ubundi buryo bwo kubinyarutsa bishitse nzokoma amashi mu gihe ico caha coba caragwanijwe abarundi bose bakaba mu Burundi bumva yuko ari Burundi bwa bose atawandya wangura nibwo Burundi mu cane cane yorondera yo kwifuza Uburundi buhumuriza bose ibyaha bigahanwa ariko bukaba Uburundi atamuntu n'umwe yumva yuko akumiriwemo hanyuma ku kibazo c'umwizero nta ntwaro n'imwe igomba ibifise ibisoda bingana igombe ibe yarashize amahera mu kugira ngo ikomeze ishobora gukiza abanyagihugu imyaka ikintu ca mbere gikomeza intwaro n'akamaro imariye abanyagihugu intwaro rero wuzuye ibigaragaza yuko iriko ikenesha abarundi ko yica abarundi simbona yuko ari intwaro yotera ubwoba abarundi ikizoyitembagaza kiri mu kuntu ikora ni ukuvuga le régime ifise à l'intérieur yayo nyene les germes de sa propre destruction kuko yubaka ibitarama ni nk'umuntu yogomba kubaka etaje akayubaka ata fondation yubakiye ku mucanga bajya abanyagihugu benshi bayikurikira abo benshi bavugwa ivuga bakubika
no gutora batore bisanzuye. Abarundi rero hajya bavuga ati warapfuye ntiwapfuye, igihe cyose habaye ingorane abarundi barafashe umwanya barafiance. Jewe ndizera yuko ibi bibazo, kuko ibibazo bya severe bifatanye n'intwaro, ntibishobora guhagarara intwaro ibikora idahindutse. Rero jewe nama nibaza yuko umwizero mfise ni umwizero nshingira ukuntu mbona abarundi bababaye, nkabona yuko umubabaro badashobora kugumamwo umwanya muremure. Nkiyumvira ko uko bigenda kose bazotegerezwa kurondera umuti kugira ngo bave mu ngorane barimo, kuko biragoye no gutahura imyaka dushoboye kubibamwo bikaguma bibandanya. Nibaza ko abarundi baba bari hanze, baba abarundi bari mu gihugu imbere, ata muntu n'umwe yo kwigira sindabibazwa, kuko hari ibintu byabaye ugasanga amashirahamwe ari mu Burundi imbere amenshi yararyamye, ukamenga urukiza baruziga hanze. Sinzi yuko ari aya maspace bumva tuvugiramwo, bakavuga ati reka twebwe twihorere, urukiza ruri hafi. Numvise muri space bavuze n'uruhara rw'umwe wese. Iyi nzu iriko irasha umuntu akaba ari imbere, ntiyoguma yicaye imbere ngo nigumisha ndarindiriye abazozana amazi baje kuzimya bavuye hanze. Icizere rero je ndagifitiye ku Barundi, nizera ko badashobora kuguma mu bintu turimo uno munsi umwanya muremure. Ariko umuntu rero nakama aca atera abo bose, abo babaye bansumirinda, avuga ati jewe nibampe nihorere, bamenye yuko atakazoza bariko bararonderera abana babo. Abo bariko bakora aya mabi aho kunywanisha abarundi bakabaryanisha, bamenye yuko ata kintu kirama bariko barakora. Ejo baheze impunzi hanze ibihumbi amajana angahe, kugira ngo ejo bundi naho abana babo basubire bahunge. Ibyo bintu tuzobigumamwo gushika ryari? Harakwiye yuko dutangura kwiyumvira tuti ibibazo by'Uburundi byorangira gute kugira ngo dutangure kwiyumvira iterambere nk'ibindi bihugu, abarundi babeho mu iteka n'itekane nk'ibindi bihugu. Rero ukwizera guhagaze mu Barundi, guhagaze muri mwese muriko muragerageza mukaguma muvuga, naho uvugwa hamwa bihagarara kuri uwo muntu wese atareka adatererana. Umwizero urumva ndawufise muri mwebwe, ndawufise mu Barundi. Murakoze. Urakoze cyane mushingwamanza Dieudonné Bashirayishize, urakoze cyane kuri uwo mwizero. Imbere yuko dutanga ijambo rya nyuma ku mupfasoni Marie Louise Baricako twari twaburanye, hariho umuntu yari yabajije ikibazo kare, ariko abandi barihangana kuko ikiganiro umwanya wacu ugiye guhera. Dushobora gusa gutanga icizere yuko ibibazo dushobora kuzobibandanya mu kiganiro kizokurikira. Hari uwitwa ubuntu yari yasabye kare, niwe twagomba duhe iminota 2 imbere yuko duha ijambo umupfasoni Marie Louise Baricako. Murakoze cyane, nukuri sinza kuteba, sinza kurenza iyo minota 2 mu mpaye. Mwagize neza gutegura ikiganiro, mwagize neza ko tuganira ku bijanye na CVR. Bon, mugabo rero nagira mfatiye ku vyo numvise abatumire bashikirije, mwari mwasiguye yuko ukuntu CVR ikora nk'umugambwe, ikora donc ntitumbereza, ntikora ico yarigenewe. Mugabo nagira niyibutse deja yuko iyo CVR deja nayo iryo zina pour moi et pour n'abandi benshi cane ntirikwiye. Vérité ya conciliation ntibikwiye, harabuzemwo justice. Ata justice ntaco bimaze. Ni nkaho wovuga abantu uti nimuze muvuge ukuri hama muce murekuriranira juste comme ça, sans justice. Umenga c'est comme ni nk'itegeko. Donc ntibikunda. Donc ni ukuvuga yuko à la base dès le départ iryo zina ntirikwiye, c'est mal pensé. Ntibikunze ko twumvikana kuko ntitubumva. Ubu rero ndashaka mugenzanje Frank Kaze twari ko turafashanya ashikirize akajambo kanyuma tuzera ikiganiro. Beriano, urakoze cyane. Nibaza yuko iki kiganiro bumvirije abantu batandukanye bariko barakivuga ko
ni ikiganiro wumva yuko abantu bariko bakurikirana bari bagifitiye inyota nyinshi cyane. Ico novuga nuko uyu mwanya naho utubanye muto nuko Force yategekanije yuko hazoba mu minsi mike ikindi kiganiro kiri kuri ibi nyene bijanye n'ubu bubasha bushasha bwa CVR, kuko mwabonye yuko ibibazo bikiri vyinshi, ikivyerekana ni n'aba banyuma tutashoboye kumvikana. Nibaza yuko bazoronka akaryo ko gushobora kudukurikirana, kuza bakaza mu kiganiro bakagikurikirana, hanyuma bakaronka akaryo ko kubaza ibibazo vyabo. Mwakoze cyane gose. Hanyuma ntamboneyeho akaryo ko gushimira abatumire. Marie Louise Baricako nivyo twamubuze cyane, ntiyashoboye gushobora gushikiriza ivyiyumviro vyiwe uko yavyifuza nuko natwe twavyifuza, kuko kugira ngo tumutumire nuko twari tuzi yuko ari umuntu azi gushikiriza ivyiyumviro abantu baba banyotewe, baba bifuza. Hanyuma tukaba tunashimiye cyane n'umushingantahe Frederic Bamvuginyumvira ku ntererano yatanze, intererano nibaza yuko yafashije abenshi kumva neza ikibazo cyari kitubakiye uno musi. Nkaba nshimiye kandi na Maître Dieudonné Bashirahishize yatanze umuco ku bibazo bitari bike bijanye n'iki kibazo cari kituraje ishinga uno musi. Tukaba twizeye yuko abo bose uko ari batatu nitwasubira kandi kubajya kara yuko bazotwitaba mu minsi iza kugira ngo basubire kandi bagire icyo bavuze kuri iki kibazo nyene kiduhanze. Sinoreka gushimira urunani Force rwagize icyumviro cyo gutunganya iki kiganiro. Ni ikiganiro nk'uko nari nabivuze kare, kituraba twese, kiraba abarundi bose, kidakumira, kuko uwibaza yuko kitamuraba uwo munsi ejo azobona yuko kimuraba, kuko naho kitomuraba kiraba inshuti yiwe, kiraba umugenzi, uko bigenda kose kiraba umurundi wese muri rusange ahari hose. Ejo rero tuzosubira kandi dusangira ijambo kuri iki kibazo, tukaba twizeye yuko tuzogica hirya no hino, hamwe umwe wese azokumva yuko ibishikirijwe bimushitse ku nyota. Murakoze rero mwese. Hanyuma rero nkaba isango izokurikira tuzoyibamenyesha hageze. Murakoze, mutunganirwe mu banyu no mu vyanyu.